ko twakoze kugira ngo dushobore kuyariha sinovuga ngo nakabirya karekare ahubwo nuko ari ivyo umuntu nyene yategerezwa uko amategeko abigenga ingurane irasubizwa. Twebwe muri societe Akarasho Verbal Company payeje twayimenye igihe ca konkuru ya mbere 2022 dusanzwe turiko turakora dukora imikate n'ibitumbura n'ibindi bintu nyene bijanye na boulangerie. Rero umugambi wacu ucuba uwa mbere mu ntara ya Makamba, ico kibanza ca mbere caronka miliyoni 15. Yego hanyuma rero payeje yaturosa ku buryo boulangerie acitera intambwe iratera intambwe. Rero natwe tuce tubandanya twiyungunganya ubuye turi mu myiteguro yo kugura uruganda rwa nyago rukora ibisukuti. Amafaranga payeje yaduhaye batubwiye terega nubwo mwumva ngo nayo mwatsindiye kubera ikibanza ca mbere saye singabire ni ngurane genda muyakoreshe mwunguke hanyuma muyasubize payeje. Amafaranga twarayarishe yose uko bari bayaduhaye. Yego kandi tuyariha mu kiringo cari kwitegekanijwe nyene na payeje cyo kurihiramo. Akamo twotera urundi rwaruka rwarose ingurane nk'izo batarariha canke batafise ishaka ryo kuriha, twobatera akamo ko bogira ishaka kandi urumva maze kuba ingurane no kuriha. Hanyuma n'ikindi naco urumva bica bifasha abandi bari nyuma. Bica bifasha urundi rwaruka nago rukeneye imitahe yibanze, rukeneye amafaranga kugira ngo rushire mu vyusanzwe rukora vyisununure hanyuma kumbure nabo baronke akandi kunguko.